Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndagarutse kandi mu kiganiro kugira ngo dukomeze kuganira kuri bimwe n'ibindi na cane biriko birakururwa n'izi ntambara ziri mu burasirazuba bw'igihugu ca Kongo. Magingo aya Tanzania iramaze gushikana ingabo ku butaka bwa Kongo nk'uko vyemezwa n'umuvugizi w'igisirikare ca Tanzania, aho mbere yagize n'akajambo avuga asaba abakongomani, abenegihugu b'abakongomani yabasabye yuko bagomba korohereza igisirikare ca Tanzania kimaze gushika harya ku butaka bwabo, ngo kubera yuko icabazanye ari ku neza y'abakongomani. Yongeye no kubasaba yuko abenegihugu b'abakongomani bagomba gukorana na kiriya gisirikare, bagomba gusabana na kiriya gisirikare c'abatanzaniya. Ibi ni mu gihe izi nyeshamba z'u Rwanda nazo zatangaje yuko igihugu kizozana ingabo ku butaka bwa Kongo ubwo kizoba novuga cishize ku gitigiri c'ibihugu izi nyeshamba z'u Rwanda zizoja kugabamwo ibitero. None Tanzania iriteguye kwakira ibitero vy'inyeshamba za M23. Ibi nivyo tuje kurabira muri kino kiganiro cacu kigufi nabateguriye, nizera yuko kiza kubashimisha kandi kiza gutanga umuco wanashaka ku nkomoko y'izi ntambara ziriko ziraba hano ku butaka bwa Kongo. Wowe dukurikirana utazi neza iyo zino ntambara zatanguriye, kumbure ndagusaba kino kiganiro ntugicira hagufi, ucumvirize witonze, kumbure nubwo ntaza kubihera imuzi n'umuzingo, mugabo aho ndabihera uraza kugira novuga ico utahuye ku mpamvu zino ntambara ziriko ziraba hano ku butaka bwa Kongo n'ico zigamije. Nkomeza kubasaba cakindi nyene nuko mudufasha kwagura umuryango wa BM4 na BM4+. Kwa dukurikirana turagira sabone akaniko kanya bikore kugira ngo umuryango wa BM4 udufashe mu kuwagura. Kandi nshimire mwebwe mukomeza kubana natwe muri commentaire, muri abantu b'agaciro. Nabonye inyunganizi zihambaye cyane gose mu kiganiro nabashikirije, aho navuze yuko Uburusiya bwerekanye aho bahagaze mu kibazo c'abakongomani. Na n'ubu rero duhure muri commentaire kugira ngo ibintu bize kugenda neza cane gusumba. Intambara ziriko zirabera ku butaka bw'igihugu kibanyi ca Kongo, nagomba ndabamenyeshe yuko zirya ntambara impamvu abazitanguje bariko baratanga ntabwo mu vy'ukuri arizo mpamvu zitumye zirya ntambara ziri ko zirabera harya mu burasirazuba bw'igihugu kibanyi ca Kongo. Bamwe bavuga bati twebwe twararambiwe n'amatware ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi, niyo mpamvu twahisemwo gufata umuheto kugira ngo dushobore kumubogoza maze twashire ubutegetsi buzokwiyumvwamwo canke se buzokorera abenegihugu bose. Uyu ni coordinateur w'inyeshamba za M23 Corneille Nangaa, niyo ntumbero agaragaza ko bafise riko yatuma bariko baragwanira harya mu burasirazuba bw'igihugu ca Kongo. Ariko ku rundi ruhande abo twokwita ko ari abapatron ba Corneille Nangaa bazanye impamvu nyinshi zitandukanye zabatumye batanguza ibitero harya mu burasirazuba bw'igihugu ca Kongo. Hanini bavuga ko bariko baraharanira agateka k'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda harya muri Kongo basanzwe bafashwe nabi. Ahandi naho bati bariko baharanira agateka k'abanyamurenge, ngo kubera yuko basanzwe bafashwe nabi ndetse n'abasa n'abanyamurenge. Mu yandi majambo bariko baharanira agateka k'abatutsi bari ku butaka bwa Kongo. Uyu ni Perezida Paul Kagame niko avuga. Murumva yuko izi mvugo ari imvugo zibiri zitandukanye. Coordinateur w'ibikorwa Corneille Nangaa avuga ko bagomba gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi kubera yuko ngo adatwarira abakongomani bose. Kubwa Perezida Paul Kagame nawe akavuga ko wewe ari ku butaka bwa Kongo kugira ngo aharanire ubwigenge bw'abanyamurenge ndetse n'abasa nabo. None mu vy'ukuri izi mvugo ko ari zibiri zitandukanye, twemere iyihe yuko yoba ariyo y'ukuri itumye mu burasirazuba bw'igihugu ca Kongo intambara zikomeje gusutama? Inyuma yaho uyu Mutanzania yatangaje ko
bari bamaze gushikana ingabo zabo ku butaka bwa Kongo ku neza y'abakongomani. Hariho uwundi mutanzaniya, ntabwo ari umusirikare mugabo ni umusivile, aho yavuze ijambo rihambaye cyane rwose, ari naryo ritumye nza muri studio kugira ngo nshobore kugira icyo ndarivuze ko kumbure bamwe n'abandi bashobora kuba bari bafite icyo kibazo nabo ariko bace bakirongeraho inyishu. Uyu mutanzaniya we yavuze ngo turishima cyane ko ingabo z'igihugu cyacu zamaze gushikanwa ku butaka bwa Kongo, ahubwo bari baratevye. Iyo banyaruka intambara zitararandagata, kumbure bari kugira icyo bafashije kugira ngo intambara zibe zitarashika aho zisanzwe zigeze. Turazi neza yuko izi ntambara ziriko zirabera ku butaka bwa Kongo zitarondera abakongomani gusa, ahubwo natwebwe abatanzaniya ziraturondera. Niyo mpamvu rero twishimiye ko leta yacu yamaze gushikana ingabo za Tanzania ku butaka bwa Kongo. Yongera aravuga ati izi ntambara ziri ku butaka bwa Kongo nta nkeka nka hamwe abazitanguje boshika kuco bifuza hajya mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, bazoca batanguza nka zirya ntambara nyene ku butaka bw'u Burundi, mugabo batacitwa M23 bafise irindi zina. Ubwo zimaze gushika ku butaka bw'u Burundi hazoba hasigaye ko zica zitandukira ku butaka bwa Tanzania. Yagarutse kandi ati hari n'ubwo zitotangurira mu Burundi, ahubwo zishobora kuza muri Tanzania maze zikaza mu Burundi zivuye muri Tanzania nk'amwe bo baba bamaze kwigarurira ijya ntara ya Tanganyika. Niyo mpamvu rero twebwe abatanzaniya twishimiye ko igisirikare cyacu cyamaze gushika ku butaka bwa Kongo kugira ngo baje kugwanirayo izo ntambara, aho uko borindira zigashikana muri Tanzania ngo abe ariho bazigwanira. Hari ikindi kintu aciyongera ko mu kurangiza, yavuze ati turazi ko zitarondera Kongo, Uburundi na Tanzania gusa. Nizamara kurandagata muri Tanzania bafise intego yuko bazoca bazibandaniriza muri Afrika y'Epfo. Aya niyo majambo yakoresheje umutanzaniya ariko agaragaza umunezero afise ko ingabo zabo zamaze gushikanwa ku butaka bwa Kongo. Ndagomba ngira ikintu rero mvuga ngaruka ko mu byabaye kumbure kugira ngo dukurikirana warabibonye mugabo ntushoboye kubiha agaciro uze kuvyumvirako. Ndabibutse yuko Perezida wa Afrika y'Epfo Ramaphosa yigeze novuga gushamirana na Perezida Paul Kagame, aho Kagame yifatira Ramaphosa mu gahanga amubwira ko ashobora guhungabanya n'umutekano w'igihugu ca Afrika y'Epfo. Ibi kandi bibaye no mu gihe ndabibutse kandi yuko na Tanzania yababajwe n'uburyo abasirikare bayo bafashwe nabi bakamaramazwa igihe bari mu butumwa bwa SADC mu gihugu cya Kongo, igihe bariko baravanwayo bacishijwe mu gihugu cy'u Rwanda. Ndashaka rero wiyumvire kano kantu ufatiye kuri amajambo uyu mutanzaniya yavuze. Ubwa mbere yavuze ngo intambara zigomba guca zibandaniriza mu Burundi, hamaze muri Tanzania, hamaze ive muri Tanzania zije muri Afrika y'Epfo. Aho yagarutse kandi ati zirashobora no kuva muri Kongo ntize mu Burundi, ahubwo ziza muri Tanzania zigaruke mu Burundi maze zizoshi zibona kubandanya muri Afrika y'Epfo. Iyo turiko dusemera tuti rero intambara y'akarere mu buryo bweruye isa niyamaze gutangura, bamwe n'abandi mukaturaba nka televiziyo, ntabwo mubona ko uyu mutanzaniya yatanze umuco w'ukuri ku bwa zino ntambara. Abihenda ngo izi ntambara ni iz'abakongomani gusa, ni ukwihenda. Mes chers amis, abantu muciyumvisha yuko M23 ari abakongomani bari kwarondera ubwigenge bwabo, ni mureke kwihenda. Twaraberetse yuko muri M23 harimo abagande, harimo abanyarwanda, harimo abakenya, ndavuga ibisirikare harimo n'abasudane, ariko kandi mu mahokitema bagize baratuye nk'abasivile b'abarundi, batuye nk'abasivile b'abatanzania, batuye nk'abasivile b'abakenya, abagande, donc mwumve ngo M23 ni igisirikare gihurikiyemwo abasirikare bavuye mu bihugu bitandukanye. Niyo mpamvu rero ngiye gushigikira cyane uyu mutanzaniya ku majambo yavuze
mu gutanga iyi mbono mu buryo bweruye. Twarabisobanuye kuri zino mbuga zacu, ariko ntabwo tuzoruha na gato gusobanura iby'izi ntambara kugira ngo mwicare mubizi ibiriko biraba. Baragerageza guhindagura imikenyuro kugira ngo ndabyite ko batujijishe mu mitwe, batwereke yuko ibi twabasobanuriye cyangwa se bituzi by'ibiri ku mirongo y'urugamba yuko atari ukuri. Mugabo siko bimeze, ni imikenyuro bahindura, mugabo intumbero ni ya yindi nyene. Intumbero ntabwo bakeneye Kongo gusa, intumbero nuko bakeneye Afrika yose, batanguriye muri kano karere dusanzwe turimo. Iyo twebwe tubivuga bavuga ngo turi abanyamacakubiri cyangwa ngo turi abanyamoko cyangwa ngo tuba turi gukokeza intambara ihibambewe. Twebwe turi abanyamahoro, ntabwo turi abanyamacakubiri. Reka tuze turavuga ukuri kugira ngo mubeho mukunzi. Kubimenya ntaco bibatwara, ikibi ahubwo nuko mwobaho umutabizi. So izi ntambara rero ziri ku burasirazuba, ziri ku butaka bwa Kongo, ziri mu burasirazuba bw'igihugu ca Kongo, ni intambara mu buryo bweruye z'amoko. Guys, ntibaze bababeshe ngo amoko nta gaciro afise, ngo nta by'amoko nta valeur bigifise. Mu by'ukuri ni intambara z'amacakubiri, ni intambara zivangura amoko. Perezida Kagame ubwiwe yavuze ko agiye kurwanira agateka k'abatutsi bariko barafatwa nabi ku butaka bwa Kongo. Uyu ni Kagame. Ariko se harabuze uwundi mu perezida yoja kurwanira agateka k'abahutu bariko barafatwa nabi mu Rwanda? Uwo yarabuze? Nuko bafashwe neza. Ariko kandi uyu Kagame yaraperereje asanga muri Kongo abahutu bafashwe neza gusumba, ko tuzi Kongo igizwe n'amoko arenga 400. Yaraperereje asanga neza ajyandi moko yose abayeho neza, ababayeho nabi n'abanyamurenge n'abatutsi, nuko yavuze ko agiye guharanira agateka kabo. So ibi rero nivyo nkeneye ko tumenya, dutahura, tuze turava ibuzimu tuza ibuntu. Abo bantu bo hakurya Kanyara, noneho ndagomba ndabivuge mu buryo bwiza buteze gutitaza bamwe n'abandi mwampubuye, kandi ndabashimira cyane gose. Kariya gatsiko kayobowe na Kagame na Museveni bigira ngo n'abaserukizi b'abatutsi n'abahima hano mu karere, mu by'ukuri ayo n'amazina bariko barakoresha kugira ngo baronke ingene bashika ku nyungu zabo. Si nuko baserukira abatutsi bose, norugira ngo nta batutsi bicwa na kariya gatsiko, ni nta benshi. Hari abatutsi bangajwe na kariya gatsiko kandi banakoranye bakabakorera neza, ngo birangira babangaje. So rero mwumve ngo bariko babizana ko bariko bashaka kubigira big deal yuko ari intambara y'amoko. Niyo mpamvu nanje navuze nti yego koko ni y'amoko, kubera yuko niba perezida w'u Burundi umugambwe akomokamwo ugwiriyemwo ababantu, na perezida wa Tanzania umugambwe akomokamwo ugwiriyemwo ababantu, wanashaka na Chirombo umugambwe akomokamwo ukaba ugwiriyemwo ababantu, akaba ariho bariko barahangana n'aba bariko bavuga ko baje guharanira agateka k'umututsi ku butaka bwa Kongo. Mu byumve mu buryo bwero yuko ari intambara y'amoko. Niyo mpamvu nanje navuze ko ari intambara y'amoko. So uti rero ubagamije kuki? Bagamije gushika kuki? Navuze ko ngomba ndabisubiremwo, narabivuze kenshi. Navuze ngo ndabisubiremwo, wowe dukurikirana utabizi ubitahukirwa ubisobanukirwa. Ico bagamije hejuru yo kuvangura abantu, hejuru yo guteranya abantu kugira ngo bashobore kuronka ingene bashika ku nambu zabo, bashobore kuronka ingene bazoguma imyaka yose ku butegetsi, bakanibagira yuko bazonapfa, nta kindi nuko bafata ibihugu vyose vya Afrika batanguriye hano muri kano gace k'ibiyaga binini turimwo, ubutegetsi bwaho bwose bushobore kuyobogwa n'abantu basangiye kajya gatsiko
k'ubugizi bwa nabi. Aha muvyumve, ndibaza ko nagerageje kubigira. Kariya agatsiko kigira ko ariko gaserukiye abatutsi n'abahima, nta kindi gakeneye usibye ko bakeneye ko Afrika yose abaprezida bazoyirongora ari abazoba bakomoka muri kajya gatsiko kabo. Ngira ngo mwarabonye ko Kongo yigeze kuyoborwa n'abanyarwanda, haragira naho chef d'état major waho abo umunyarwanda James Kabarebe. Uyu Kabila yariyoboye yarasenze ari umunyarwanda, ibi birazwi. Uburundi bwageze kuyoborwa n'abahima. Buriya na Tanzania ni mwicago musiye bwose ngo Tanzania muhagaze neza ihibambewe. Mu gisirikare cyanyu harimwo de vrais Rwandais. Vraiment ndazi ko namwe mubizi. Mu gisirikare cya Tanzania ndazi neza ko harimo de vrais Rwandais n'Abagande n'Abakenya. Aba barimwo kandi ntabwo baje ngo ntabwo binjiye mu gisirikare cyanyu ngo nuko bakunda igihugu ca Tanzania, ngo nuko yifuza ko Tanzania bayigwanira ihibambewe. Bari ku mugambi umwe n'abinjijwe mu gisirikare ca Kongo. Ibi niko bimeze. Kumbure nimutihagararako, nimutaba amagabo ngo mugwane inkundura, muyigwanira intambara muri Kongo, ikazorinda kurandagata ikabasanga ku butaka bwa Tanzania, no muzotahura yuko igisirikare cyanyu kiri infiltre, kirimo abanyarwanda, Abagande n'Abakenya, kandi bafise amapete yo hejuru nka kujya bimeze muri Kongo. So reka no kuvuga ko niwacu bihari, niwacu mu Burundi birahari. Aba bagabo baripanze barapanuye akarere ku buryo umugambi wabo batazohesha batawushitseko. Niyo mpamvu mu biganiro nakoze yejo ku munsi wejo nerekanye amakenga dufise kuri Trump. Nukuri je Trump ntabwo ndamwizeye nta na gato. Trump ndamugereranya na Luciferi. Bana shetani, apana Luciferi yakiri marayika. Shetani aragukorera ibintu byiza, ibintu by'abantu badatahura. Bazi ngo shetani ngo nuruntu ngo nurumonstre ngo rufise amahembe. No, uyo si shetani. Shetani arashobora kugukorera ibyiza 99 ukamugirira confidence, ukabona ko uwo muntu atari shetani kabisa, banakubeshe. Mugabo kari agapasenta kamwe akagukorera igafe iza gusesa bya bindi byose 99 byiza yagukoreye. Uyu niwe Trump ndiko ndabona hano muri Kongo. Ibi bintu ariko arakorera abakongomani mu byukuri ni byiza pe. Turiko turabona ariko agerageza gucinyiza, gutuvya uyu president Paul Kagame. Jewe nzoza kumwemera 100% ari uko intambara yamaze kuyirangiza neza, atamusirikare w'inyenzi akiri ku butaka bwa Kongo. Nzovuga ko chapeau a Trump. Mugabo bikimeze uku ndacabona makenga menshi mfatiye ku myanzuro bari kubafatira u Rwanda. Nta nimwe tubone ja mu ngiro ku bihano yafatiwe kuva aho batangiye kumukubitira naye mu gahanga. Nta nakimwe kira ba applique. None uyu muntu je no mwizira gute? So niyo mpamvu rero navuze ni uyu Trump ntabwo je ndamwizira cyane gose. Niyo mpamvu ndiko ndahamagara abatanzania ko mwateye intambuko igisirikare cyanyu kigashikana ku butaka bwa Kongo, mugwane intambara itazobasanga ku butaka bwanyu bwa Tanzania. Kuko niyo basanga muri Tanzania niho muzotahura yuko izi nyenzi zitarira gusema, atari muzitagera umutwe. Muzoza kubona ko n'igisirikare cyanyu basanzwe bakirimwo, kandi abakirimwo barabo kwipete ryo hejuru. So uti rero izi nyenzi zirabigenza gute ko ibintu byabo bisa nibiriko biraja habona, bisa nibiriko biragaragara? Izi ntambara ziriko ziradindira cyane kubera ko ubwa mbere reka mvuge ko Imana yayoberanije indimi zino nyishamba z'u Rwanda ziza guteba gato
kubwiza intambara, kuko iyo bayinyabiranya nkuko bari babipanze byari kugorana cyane gose ko habaho defense zikomeye cyane muri Sud Kivu zikabuza inyeshamba z'u Rwanda ko za advancinga. Rero harabayeho novuga kuyoberanya indimi, yoberanije indimi bituma habaho guteba, kandi uko guteba kwatumye novuga leta ya Kongo naho bafatanije basobanukirwa cyane iyi ntambara iyo ariyo, wanashaka bituma n'abafashe mu mugongo u Rwanda bira bihugu rutura, sinya kuvuga Amerika, bira bihugu byose by'abarengero, bituma nabo ubwambure bwabo buja habona, maze basa n'abahesha batangura kunyegeza inzara bukiye buke, nubwo bamwe n'abandi ubu bakibandanije, mugabo umuvuduko byariko waragabanutse. Iyi ntambara rero nta nkeka iraza gututuriza mu gihugu c'u Burundi, ibandanya muri Tanzania ndetse no muri Afrika y'Epfo, mugabo aho ni mu gihe izi nyeshamba z'u Rwanda zizoba zakomeje kwa advancinga. Ariko ku rundi ruhande ndabisubiremwo, ziraza kurangirira Kigali, kandi izi ntambara zo muri Kongo nibyashika zikarangirira Kigali, Kagame n'agatsiko kiyiwe bakamukuraho na Museveni azoba ari ku marembera, kujya Samia Suluhu azoba ari ku marembera nka hamwe President Evariste azoba mutembagaje, niko na Museveni azoba ari ku marembera nkamwe President Paul Kagame bazoba mutembagaje n'agatsiko kiyiwe. So izi ntambara rero ntabwo ari z'abakongomani hibambewe, ngira ngo murabonye ko n'abakongomani ubwabo nabo igisirikare cyabo bazitiye umugongo, bajya amafaranga bakadandaza bene wabo. Niyo mpamvu ibi bihugu by'ababantu biri muri Afrika bitakagomba guhesha, bitakagomba kurorera iyi ntambara, kuko iva mu Burundi ija handi, iva handi ija handi, iva handi ija handi. Ubwo muzuza kwisanga Afrika yose twageze ku rugero rwaho basubira kutwambika imigufu mu izosi, twasubiye kuba abakoroni, abacakara babo, nta kindi baturonderera nico gusa. Ibyo bibaza abahutu b'abanyarwanda bahonze muri 1994 nibo babizi cyane gusumba abandi, mu bibaze n'abaturage bari mu Rwanda za Kayonza n'ahandi ingene vyifashe. So niyo mpamvu rero ibi bihugu by'ababantu bitagomba gusinzira. Reka ronkeze mu kurangiza, leta ya Samia Suluhu muri Tanzania yatahuye umukino uwo ari wo, yatahuyaho izi ntambara zigomba kugwanirwa. Izi ntambara ntandi zigomba kugwanirwa atari ku butaka bwa Kongo. Na Ramaphosa nave mu itiro, na Chad nive mu itiro, na Angola nibave mu itiro, baze izi ntambara bazigwanire ahandi, nako bazigwanire aho abandi bariko barazigwanira, kuko nimwarindira zikava aho ziko ziragwanirwa zizokwimukira iwanyu. Ubwo muzoba mutanze namwe urubuga rw'intambara. Ibi niko bimeze. Reka rero ndangirize ngaha, nizera ko dushobora kongera mu bindi biganiro byacu kuko haracari kare. Mugire aho muba mwubahwe. Ciao ciao.